Bakunzi bahori CANAAN TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana kuri uyu munsi mushasha turemeye ngo tunezerererwemo, nzanye amashimwe yuzuye mu mutima wanje. Ngushimira urukundo rwawe n'ineza yawe Mana. Ngushimira ukuntu twitwararika muri gato na kanini. Ngushimira mwami Imana ko ari wowe utuma dukora biguhimbara n'ibikunezera. Si mu nkomezi zacu, si mu bwenge bwacu, ariko ni kubwo ubushobozi bwa mpemu yera. N'ubu mpemu yera nsubiye kukwiyambaza, uzubane natwe kandi uturongore. Tuvuge ibikwiriye n'ibibereye kuko wowe uzi neza inzara n'inyota abana b'Imana bafise. Bose ubahaze kugira ngo bagirirwe neza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo Kura ivyo wubakiyeko Imana ibone ingene gutabara. Mbe murazi ko rimwe kenshi ari twe tuzibira, turazibira tukazibira Imana bigatuma idakora. Kubw'ivyo tugenderamwo, kubw'ivyo twubatseko, kuko Imana hari ivyo ikeneye ko tubanza gukuraho kugira nayikore. Rero itarabitahura ukabangikanya Imana ntimubana. Imana ntishaka kubangikanywa n'ibigirwamana. Oya, Imana ni Imana ipfuha, ni Imana yigenga, ni Imana yavuze ko ata muntu n'umwe ashobora gusangira icubahiro nayo. Reka dusome ijambo ry'Imana rero mu Bacamanza igice ca gatandatu. Turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 27. Gideyoni asambura igicaniro ca Bayali. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati, hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7. Usanzaza igicaniro cubakiwe Bayali kiri kwa so. Utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yaco. Uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara jewe Uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe. Ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kw'ikimazi co guturigwa. Ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. Kubikora ku murango kubwo gutinya abo mu muryango wabo n'ababa muri ico gisagara. Amen. Murumvise ingene Imana itemera na gatoyi gukorana n'abantu basenga ibigirwamana. Inkuru ya Gideyoni yarababaye cyane, ababazwa n'ivyago ubwoko bwiwe buriko buracamo. Ngo Abamidiyani barababaza Abanyisirayeli mu buryo butangaje. Ngo bararima baheza kurima bakabiba. Abamidiyani barababaza cyane, barima bagasiribanga ivyo barimye, ntibakora ikintu na kimwe. Bari barababaje bashonje bamerewe nabi. Gideyoni biramubabaza cyane. Hama Imana irabona iki? Irabona umutima wa Gideyoni. Irabona iravuga ati rero ngira ndamukoresha. Ariko imbere yuko Imana yemera gutabara Abanyisirayeli, yaragira ituma marayika wayo azaganira na Gideyoni. Icyambere yamuteye intege, aramubwira atumbiriza wa munyembaraga w'inkomezi, ati hagarukana izo nkomezi zawe nyene, ha mugenda ufashe ubwoko bw'Imana ubataba. Ubundi byarumvikana ngo yumve yo kwikengera, avuga ati jewe Gideyoni, umuryango wacu n'umuryango muto, inzu ya data n'inzu nto mu muryango wacu, ndumuhererezi, yarisuzugura, jewe unyita gute umunyenkomezi. Ariko ndakunda Imana. Imana abantu b'Imana ntirobanura abantu ku butoni. Imana ntiyoraba umuryango uvamwo, Imana ntiyoraba igihagararo cyawe, Imana ntiyoraba ubutunzi ufise, Imana nta na kimwe. Ariko Imana iraba ishaka n'inyota ufise yo guhindura ibintu. Ushobora kubura umwana mutima Imana ikagukoresha ibintu bikomeye byananiye n'abakomeye.
igihugu carimwe abagabo bakomeye, carimwe abaganje, ariko bari barunamye, bari baracuritse imitwe, barawura uko babigenza. Ariko Gideyoni we ngo ari no gusekura ingano, aravuga ati ibyo byose kandi azisekure ninyegeze mugabo nsama imitima y'abamerewe nabi. Imana ibona umutima wa Gideyoni. Imana rero ngo iramubarira, umumarayika aramutumviriza rero kugira ngo jewe nshobore gukorana nawe, nshobore gutabara. Hari ibintu bibanza kuvaho, hari ibintu bibanza gukuraho. Mwavyumvise ngo mwijoro ry'uwo munsi uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7, usanzaze igicaniro cubakiwe bayari kiri kwa so. Urumva Imana yambwira banza ukureho ibyo bicaniro, ibyo baterekera, ibyo bikubita imbere, banza ugende ubikureho. ngo umenagure n'inkingi y'ikigirwamana shera ishinze iruhande yacu. Urumva banza ukureho, hanyuma uheze wubake igicaniro. Haleluya, wubake igicaniro canje, mbone kwentervena. Inge nkubwire muntu w'Imana, uyu munsi nukuri hari ibintu abantu bubakiyeko akavuga ngo ibi jewe sindekura, ibi sindekura, jewe mpindura idini, jewe mpebe ibi na biriya, jewe ngire bijya na bijya. Imana ikavuga ngo banza uve mu idini. Imana ntikeneye idini, Imana ntikeneye ibintu bindi twubaka, ikeneye ko twubakira ku mwana wa Yesu Kristo. Igicaniro Imana iravuga ngo banza ugende ubikure ibyo byose, hama uze tuje ankomini tuvugane jewe nawe, wubaka igicaniro, umpamagare ndakumve, nawe unyumve, tubonane tuganire, ibindi byose byakuweho. Gideyoni cyo namukundiye, Gideyoni yarumvira, akora uko Imana ivuze agishira mu ngiro. Uyu munsi bantu b'Imana igituma twe tudashaka gushika mu mugisha wacu, tugomba kubangikanya, ukuguru kumwe kuri mu Mana, ukundi kuri mwisi, kuri mu bindi. Ariko ntituveyo burundu ngo tuvuge ngo turiyeguriye mu Mana, tugomba kugendana n'Imana, tugomba kurongorwa n'Imana. Ugasenga ariko akayoguranywa, uragomba gusenga ariko uracyaja ku mupfumu, uragomba gusenga ariko kopinage biracyahari. Hari utundi tuntu umuntu agenda yibikira. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo banza ukure, banza usangangure, banza ukubure, hanyuma ucucanire igicaniro, umpamagara umutima wawe, ubwenge bwawe ubihereze kuri jewe. Haleluya. Ibindi byose wari wisunze, ibindi byose wari wizeye, ibindi byo umva ubiveko. Hari nabubakira ku bantu, nakavuze atavuze ntacyo nokora, nakatavuze ntacyo nokora, nakande hariya gusa. Imana ivuga ngo kuraho byose ibyo wegamiye, ubanze ubikureho, wubakire kuri we. Haleluya. Nguheze unyubakire igicaniro kuri cyo gitandara jewe horaho Imana yawe mu buryo bushinzwe, nubyubaka uko ubonye kose, uburyo bushinzwe. Haleluya. Ujane ya mfizi ya kabiri witange ku kimazi cyo guturigwa, ucaniriza inkwi za ya nkingi ya shera uzoba watemaguye. Nuko Gideyoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe, abigenza nk'uko uhoraho yamubariye, ariko yabikoze mu ijoro, ntiyatinyutse kubikora ku murango kubwo gutinya abo mu muryango wabo n'ababa muri icyo gisagara. Gideyoni aravuga ati ubu turevite yuko nyogira n'ingorane bakantesha cyangwa bakagira n'ibindi, ndabikora mu ijoro. Haleluya. Bantu b'Imana, hari ibintu bigusaba gukora mu ibanga, hari ibintu bigusaba gukora mu ibanga, kuko umwansi
ataba akeneye ko ubikora. Rero ukabikora bucece, n'icyo Imana muvuganye ukagihora, ukakigira ibanga, gushika ubonye gisohoye gishitse, gushika ubonye gishitse. Umwansi rero aramenya, ntamenya ibyo twiyumvira ariko amenya ibyo twavuze. Afatira ku majambo twavuze, afatira ku bikorwa turiko turakora, hama akavyonona. Rero umva, kugira ibanga, didiyo nabo umuntu agira ibanga. Rero bantu b'Imana, nahawe nahanje ukumenya ngo mbega uyu munsi ibyo nkwiye gusangangura nibi, nkwiye gusangangura iki? Icyo twarabonye ibisesema Imana, twarabonye ibintu bisesema Imana. Ibyo bisesema nibyo gusangangura. Ukaba uzi ko uri umuntu yuzuye ubwibone, sangangura ubwo bwibone. Ukaba uzi ko uri umuntu afise ururimi rurementaniriza abandi, sangangura. Akanwa kawe kavemo amajambo mazima. Niba ari umuntu uteranya, ibyo bintu bihagarike, nibisesema, sangangura. Ukaba uri umuntu uhagara hagati y'abavukana, ukaba sangangura. Ukaba uri umuntu asura ibinyoma, sangangura. Ukaba uri umuntu abisha amaraso y'abagororotsi, y'abataco bazira, sangangura. Haleluya. Hamucanira igicaniro, hame indirimbo n'amatazirano mu mutima wawe. Haleluya. Imana ntizoreka gukora. Nitwe tuyizibira, ibyo ndabibabwiye, nitwe tuyizibira. Imana yoyo yama yiteguye kutugirira neza, mugabo ntibangikana. Kandi yaravuze ngo je sinzoguma ariko ndanyinyana n'umwana w'umuntu. Ntinyinyana. Yaguhaye, we nanje yaduhaye ububasha bwo guhitamwo. Yaduhaye ubwenge, ntituri bikoko, turi abantu. Tumenye guhitamwo ikibi n'iciza. Uyu munsi ni wahitamwo ikibi, Imana ivamo. Ni wahitamwo ibyiza, murajana. Nahawe rero, mbega ukwiye gusangangura iki? Gideyoni, Imana yacihagararana nawe, imuha amastrategy yose kugira ngo ashobore gutsinda iki, gushobora gutsinda abamidiyani. Kubera icyatuma Imana itaza ngo imanuke ivugane nawe cyari cyavuyeho. Urugamba rwaramworoheye, rwaramworoheye kubera iki? Ntigwari ubwiwe, rwari rw'Imana, ko yari yamaze kuvuga ngo Mana, I surrender, ndi imbere yawe, wewe nadugije amaboko, kora. Gideyoni akayitega amatwi, imubwira inzira zose zo gucamwo, imubwira abo bahagararana ku rugamba uko bangana, imubwira ikintu cyose detaye kuri detaye. Mana, ndasenze data rugira byose ngo aya majambo Imana iyagure mu mutima wawe, uyumve cyane gusumba uko je ndiko ndayavuga. Mwe muyera yaherekeje kugira ngo umenye ko uyu munsi ko nitarashika mu mugisha wawe hariho uruhara rwawe, hariho uruhara rwawe. Gideyoni yatumvira ntibyari gukunda, ariko kubera yumviye baratsinze byoroshe mu buryo butangaje. Rero nawe nuwumvira Imana ugakora uko Imana ishaka, bizokoroha. Haleluya. Ibyo ubona bisa n'umusozi imbere yawe, ibyo ubona bisa n'ibyananiranye, ntuzomenye ingene byagenze. Abamidiyani mwumva bari barasereje ubwoko bw'Abanyisirayeli. Ibi bindi gusa, mwumva ibi bindi n'ibimuri nibyo byabatsinze, bakumbara amashara do komba, kuko Imana ntakitokoresha. Rero Imana yo mwijuru ikumpera umugisha. Wumve kandi wumvira ijambo ry'Imana, bizogufasha mu buzima bwawe. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kandi Mana, ngushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe, ngushimiye ukwigisha kwawe data, ngushimiye kutwitaho muri byose. Ureka abana bawe bishire ku munzani bisuzume, mwe muyera abamurike, abasese. Ubona afise iki kimugoye azi imbere yawe, ndabizi neza ko atamuntu n'umwe utera umugongo akugana, kuko urabivuga neza, mumpamagara ndabitaba. Ndazi neza ko atanumwe utotabara. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise.
amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.